Inshuti namwe bagenzi muba mukurikirana ibiganiro vyacu hano kuri Kabaza Web TV na cyane mu kiganiro twabaza turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Nkuko musanzwe bimenyereye muri kumwe nanje Irere uri nkuru. Murazi yuko Uburundi bwimirije amatora mu mwaka uza, uko imisi iguma igenda niko abarundi batari bake baguma biyumvira bati mbega uzotwara igihugu ninde, uzotogwa ninde. Ku rundi ruhande hariho abarundi berekwa n'Imana bagahabwa n'ubutumwa kugira ngo bashikirize abarundi hamwe n'amakungu ivyo Imana iba yaberetse ku Burundi. Kuri uyu munsi rero twipfuje kuganira n'umufasoni Persile Mwidogo, akaba ari umushinga amateka mu gihugu cy'u Burundi. Umufasoni turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Abaramukije amahoro y'Imana. Ego amahoro neza. Murashobora kubanza kwidondora icyo musanzwe mukora mu Burundi n'ivyo muba mwarakoze muri kahise, hanyuma tuce tubandanya n'ikiganiro. Egome. Jewe nitwa Mwidogo Persile nkuko mwabivuze. Ubwa mbere na mbere ntaraja mu nama nkenguzamateka. Nari umukozi wa douane, akorera port aeroport. Mu nyuma rero niho Imana yantera iteka, haba umukenguzamateka, navyo nyene vyabaye ku buryo bw'igitangaza, ku bintu ntari niteze, kuko jewe nagira politike. Nari umuntu nabanye n'abana je nyene, umugabo wanje ari kwiga hanze agira doctorat. Hanyuma murajya amagume ndumwe ngasenga Imana, nkasezeranira Imana ntiyo yadukuramwo, nanje noyikorera. Nukuri nanje ndabona Imana mu nyuma iri buvyumve. Hanyuma jewe tunagira politike, nta mugambwe n'umwe nari bwajemwo. Ni birebire nasenga hirya no hino ndondera Imana, ariko mu nyuma nja numva babavuye mw'ishamba baje ari abantu basenga. Baje basenga rero aho nasengera muri katolika, mu nyuma nkaja mu bakana ko numvise ngo basenga cane. Turaronka inkuru zoba zivuga ko hariho umuvugishwa canke umuvoya yoba yarabonye ko Burundi buzotwarwa n'umuntu asenga cane. Ico ndakigumya, ndakirindira, nza numva batashe rero bambwiye ko harimo baje basenga. Nca ndabajamwo nkurikira uko gusenga kwabo ko je narondera Imana. Mbonye bijya bikorane n'umukuru w'igihugu, nca ndavuga nti babonde ngira n'uyu. Ndabikurikirana ngoma ndabisengera, jewe sinari nkijijwe, mugabo nkiyita umuntu akijijwe ari mu Mana cane, ariko nta jambo nagira. Mu nyuma rero niho nakizwa muri 2014. Umunsi wo kubatirizwa niho Imana yampa umutwaro ikambwira ngo muririre, ngo rira. Jewe rero nkajaja jewe ndirandiriye iki. Kumbe Imana yari yarabona ibizokurikira mu nyuma. Ndamusengera, Imana irampa iranyuzuza amosozi ndarira. Mu nyuma biragenda. 2014 11 Novembre. Dufise breakfast prayer. Nari mfise premier vice président wa Assemblée nationale nawe yari mudamu. Bamuha gusenga dutangura breakfast prayer, hanyuma jewe bampa gusenga alafa. Niho natangura rero kumva Imana inshuhije inkura hasi ngo ntusenge gusa bahira ijambo ry'Imana. Irambi ijambo ry'Imana ryo muri Yeremiya 33 33 umurongo wa 2 n'uwa 3 ngo mpamagara ugenda birema. Yeremiya jewe ndabirema, ndabikora nkabikomeza, mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ibihambaye ibyo utari bwabone, n'ibyigisho byawe bitari bwabone, gusa ukaba utari bwumve.
ndaritanga ndababwira nti jewe Imana ngiye ngo ndabahira ijambo yego cyane ncandana ikirampa na Zaburi 115:13 kavuga ngo uhoraho azoha umugisha abamwubaha bose aboroshe n'abahambaye aho hose ntaco nari bwatahure yego turabandanya tugeze le 5 février 2015 mugabo aho hose naguma ndamusengira ko nabona ari mu Mana by'ukuri kubera ibikorane hanyuma rero Imana imvyura mw'ijoro ya le 5 février urazi ko ari umunsi w'ubumwe bw'abarundi nari nahawe kuvuga ijambo ry'Imana mu gatondo ko baratumenyereza izi diroshe bakatumenyereza kuvuga ijambo ry'Imana tuzomenyera ijambo Imana yampaye irari impinduza ikimbwira ngo genda uvugire irya Ezekiel 37 37 kuva kuri 15 gushika kuri 28 niho hari aho abanyisirayeli batandukanye yambwira ngo mfatanye ngo inkoni zibiri ndayigira imwe ngo imbere y'abanyisirayeli nabo nibo barundi ibi inkoni imwe mu maso yabo ku murongo wa 20 havuga ngo wandike kuri iyo nkoni ngo kuri izo nkoni ngo mu kuboko kwawe zibe mu maso yabo ngo babwire kuni ku mwami agize ngo rabangira nkuraba abisirayeli abarundi mu mahanga babiyemwo bakoranirize hamwe mbakuye mu mpande zose mbashikane mu gihugu cyabo bwite mbagira ihanga rimwe mu gihugu ku misozi y'Ibwisirayeli aribwo Burundi ngo kandi umwami umwe niwe azoba umwami wabo bose tukabandanya ingene azoba umwungere akadukura mu bigirwamana twabayemo kera ku murongo wa 24 ngo kandi umusavyi wanje Dawidi niwe azoba umwami wabo bose bazogira umwungere umwe amfete n'umwami akaba n'umwungere ngo kandi bazogendera ivyagezwe byanje kuri 25 ngo bazoba mu gihugu nahaye umusavyi wanje Yakobo aho basekuruza baba niho bazoba n'abana babo n'abuzukuruza babo ibihe bidashira umurongo wa nyuma kandi Dawidi umusavyi wanje azoba umwami wabo gushitsa ibihe bidashira iryo jambo narironse itariki 5 uwo munsi nagiye kuvuga ijambo rijya nyene ry'ubumwe ikarusi ncamvayo ngiye kugira amafungo ya 3 jours Ngozi ahomba Imana yampezagije nyene mbaye icegera cy'inama nkenguzamateka ca mbere hanyuma ndasenga izo 3 jours ntajya ntanywa ndabaza Imana nzakumbwire hari hatanguye ibigo by'amajambo yo kugwanyana début 2015 ndayibaza nti none je iryo jambo wampaye ibyo wambari none kwibi ibiriko biraba nibiki wahinduye cyane ijwi ry'Imana ricaringa ko ngo so mu rugendo rwa Mose ati niwabona rwaroroshe nabyo bizoroha ndarusoma aho hari kuwa 6 umunsi ugira 3 ndasenga njanduka ijoro dimanche ngenda gusenga hariya mwishengero nyine by'urutare dusengeramo njitseyo cyangwa umukuru w'igihugu ariko avuga ngo niwo munsi Dayira aheruka kuhasengera ntiyahagarutse aca abari bavuga ijambo ry'Imana aca yigisha ku rugendo rwa Mose n'urugendo rwa Yakobo aho Yakobo
yaca umugore kwa sebukwe imyaka 14 indwi bakamwongereza indwi jewe ntamba ndishuwe kuko nizo nari naraye ndonse urugendo rwa Mose ndashikama rero mu gusenga Imana ibimpaye ati ntivyoroshe shika musenge niyo yatangura kumbwira gusenga sinari bwamenyere washaka cyane gusenga rero ngira nagiye kure oya ntacyo kwishura ikibazo cyane ntacyo reka tubice tubabaza akabazo ka mbere nako kumenya mu ijambo muheruka gushikiriza muvuga yuko ari ibyo mwahawe n'Imana muvuga muti nta wundi mukuru w'igihugu azoba muri kino gihugu atari Petero Nkurunziza Imana yamwise Dawidi hanyuma mbega Imana yoba yaraberetse ko n'inyuma y'ikiringo iki kigiye gutangura cy'umwaka wa 2020 n'inyuma y'icyo kiringo kiramutse giheze tukagira mu 2027 ni wazobandanya atwara gushika ryari hari ibyo Imana barababwiye yaraberetse kuri ibyo Imana jewe yaranyeretse kuri ibyo kuko yanyeretse ko ari umwami w'ibihe bidashira ni ukuvuga yuko azotwara gushika asaje ashaje umwana wiwe niwe azotwara niyo aba ugororotse niyo agororoka nkase niwe azotwara mu bana biwe kuko aha nyine ndakubwiye muri iki gitabo cya Ezekiyeli muvugishwa Ezekiyeli kuri uwo murongo wa 25 agace ka nyuma kavuga ngo kandi Dawidi umusabyi wanje azoba umwami wabo gushitsa ibihe bidashira mugiye kubiraba hariho abiza amategeko bavuga bati ibwirizwa shingiro yararihinduye ubu mu ibwirizwa shingiro nta kintu na kimwe kimubuza gusubira kwitoza naho we nyine ubwiwe amaze kuvuga katari gake yuko atazitoza kandi bavuga yuko ashobora kwitoza nta na kimwe kimubuza ko azoshobora no gushika atwara mu mwaka wa 2034 ni naho rero mukimuvuga muti Imana yaberetse yuko azoba ari umwami w'ibihe bidashira amaze gusaza azosubirirwa n'umwana wiwe bikaboneka yuko kumengo inyuma y'2034 umwana wiwe ashobora nawe nyine kumusubirira ntimumva yuko umenga ni ibintu abantu bashobora kuvuga yuko ari ibintu bisanzwe bizwi n'abantu ko bishobora kuba ko bagaharira yuko atobara Imana yabiberetse nagenda kubwire jewe nkoresha ijambo ry'Imana Imana yaratoranije Burundi kujya yatoranije Israeli ibyo yarabintahuje kandi itwamiza kwijisho iri mu gusubira mu byagezwe igice cya 11 umurongo wa 12 ngo ni igihugu yamiza kwijisho ku itariki ya mbere y'umwaka gushitsa itariki ya nyuma y'umwaka hanyuma ibyo nabwo mbariye ngo abanyamategeko ngo abaki muri Yesaya 55 naryo n'ijambo Imana yampaye umurongo w'8 haravuga ngo kuko ibyiyumviro byanje atari byo byiyumviro byanyu ngo kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje ni kuhoraho agize ngo mbere nk'uko ijuru ryitanguye isi niko inzira zanjye zitangura inzira zanyu n'ibyiyumviro byanje bitangura ibyiyumviro byanyu ibyiyumviro by'Imana byitanguye kure cyane bitandukanye n'ibyiyumviro by'abantu n'inzira zanyu zitandukanye n'inzira z'abantu rero Imana iratangaje babyemera batabyemera bazobibona jewe ijwi ry'Imana ryanje ko muri October uri bwa mbere hari umuvugishwa yaje ngaha hari gikorane mu vyegwa mu Nigeria avura mu bandi ambwira ngo haguruka wewe
arambwira ati wewe ndaguhaye ibyo usengera ibi n'ibi tumwirirwa ndabisubiramwo abari bahari barabibyumvise abatari bahari nabo barashobora gukenera kubyumva murashobora kubitubwira oya ndabivuga hariho impamvu ntabivuze nshaka yogenda kuraba aho babyanditse hanyuma aho hari muri Desembre aho hari muri août 2015 hanyuma acambwira ngo wowe ndagukeneye igikorane gishize aca ntwara aho bashikiye njyana n'abana banje babiri banyuma abo bana arabavugishwa ko ibyo avuze bimwe nsanga nibyo hanyuma ibindi muhasanze atari byo ibindi mwasanze atari byo canke muracarindiriye ibindi babavugishijwe ko ndabirindiriye n'ibya kazoza ariko hari ibyo yambariye nsanga nibyo abana mbere baca bararira icyo gihe nari premier vice wa inama nkenguzamateka oya nkiri mu nama nkenguzamateka abana baguma bansaba ngo voyage kubera abo n'abandi bana ba voyage bansaba ngo ndabajane gutembera hanze kugira gute nkababwira impamvu ntabajanye abona abana banyuma batoya barabira ku by'abandi bariko barabamwo bakabinsaba ndababwira ati reka murindire Imana izobikora uwo muvugisho ndanumva mbariye ngo aba bana bawe ngo barifuza ko batwara hanze gutimbira gufata akanya ngo uzubajane ndabona rero ni wa muntu arerekwa kweri abo bana baciye badukira aho nyene bararira hanyuma mu nyuma arambwira ibindi bya kazoza kabo ndabirindiriye aca abwira abo bazananye mu gikorane hari haje abatumire bavuga no mu gikorane ngo baze baza dans les 5 continents acambwira ati reka ndabahamagare hari icyo tugomba dukore Imana yambwiye ngo dukore kuri wewe acababwira abahereza amavuta ababwira ngo uyu n'umumusige ngo agiye gukoreshwa mu bya communication bavuga communication bavuga mu cyongereza icabona yari mu interprete wabo yitwa Armel uko jewe icyongereza cyinshi bagerekeranya sana nta cyumba cyane uwo mu interprete niwe acabona yarabyumvise twari kumwe ibyo byose sinabibabaye mugabo ngeze muri Octobre rero 2015 ijwi ry'Imana ritangura kumva ko mw'ijoro ngo haguruka gusa hasi ngo uvuge hari uwo nitoranirije akiri mu ishyamba ngo ari nyuma y'intama nkabyumva nkaca mvuga ntari ku izo ndoto bukeye bikagaruka izo ndoto mu nyuma rero hamwe ntibankarira nkabwira Imana ntekana ibyo jewe bituma jewe raba umuntu yazorereye mu ijambo ry'Imana jewe ndi mu mwaka ugira kabiri nkijijwe raba umupasitori bituma tugaharira n'Imana Imana irandahira ngo tugeze kubivuga n'unyereka agashururu ko ishobora kunyica ndakoma induru z'abimbabaza Imana ntizobivuga oya nabanje kubironka ku murango ndi mu ishengero nyereka amateleviziyo menshi abanyamakuru abamenyesha amakuru benshi turi ahantu dukoraniye turi benshi ndiko ndabivuga ngo uyu niwe Imana yatoranije ngo ni Dawidi w'Uburundi ngo yamutoranije inyuma nyereka rero ndiko ndabivuga ndabakonvenki rero ndasaba imbabazi Imana ndagusaba imbabazi unyereke aho nzobivugira nzobivuga kuko jewe nk'umushinga amateka ayo mateleviziyo sinoyahamagara aho noyaronka ahubwo aho nyene ni tuje tubaza ikibazo kigira kabiri muri ivyo mweretswe mwaguma mukoresha amajambo ari muri kazoza mwavuga muti azofatanya
azotahukana, azobera umugisha, azobafasha. Ni ukuvuga yuko ibikorwa Imana yamuhamagariye akiri mu ishamba nk'uko mubivuga, ni ukuvuga yuko atarabitangura azobitangura mu 2020. yarabitanguye kera. Nimba yarabitanguye kera, ni kubera iki mukoresha amajambo yo muri kazoza nimba yarabitanguye? Muri nkoresha ya kazoza ni kubatizera. Abatizera bariko barabigwanya, ndababwira nti mutegere namwe azobabera umugisha. Numugisha kuri bose. Ibyo ni kubatizera. Ababyizera bo barashikamye ntacyo umuntu arinda kubabwira. Kandi nabo bariko arababera umugisha nuko batabibona. Tagira abamugwanya batizera ko ibyo bishoboka. Nibo mbwira mvuga kazoza. Nawe abandi bose bari muri ibyo, ndamaze kuronderwa n'abapastori nkabangaye bambwira ngo nabo barabironse, ngo barabisengera, ngo mugabo ngo ntibahawe kubivuga. N'umunsi ndabivuga mu nama nshingamateka. Hariho umupastori yaciye aza kundondera ngo madamu ngo bandanye ngo ibyo uvuga n'ukuri, ngo nanjye narabihawe, ngo mugabo ngo mangenda ngo mu mayira ngo nkagenda nkajana n'abandi ngo tukaja gusenga. Ego. Ariko ntabaciriyemo hariho akabazo katujemwo, narinzi ko nohava ndakabaza mu nyuma, ariko reka ubu ndakabaza ubu nyene ko ivyo byose mubivuga mukavuga yuko ari Imana yabibahaye, hamwe vyoshika ntibibe nk'uko mubivuga, mbega mwibaza yuko abantu bazobabona gute cyangwa bazobiyumvira gute hamwe bidashitse bitabaye? Ndakwereke bitabaye hakajaho ubundi azogira ingorane gushika aho yajaho. Ibyo ndabikubariye, urega barashobora guforza, ariko azogira ibibazo gushika naho uwo wundi ajaho. Ni ukuvuga yuko azosubira kugaruka kandi ndabivuga ingene Imana yabimpaye. Imana yampaye muri Yesaya igice 18 ku murongo w'9. Yesaya igice 18 ku murongo w'9, ariko ndahamusomera mu majambo yumvikana niho babyumva. Imana yambwiye iranyereka ko n'ubu hariho abariko baripanga kuhaja. Ikimbwira ngo handitse ngo nimukorane mw'amahanga mwe, ngo ariko muzovunagurika. Ibyo ni bimwe. Ngo tega amatwi mwebwe bo mu bihugu bya kure, mukenyere ariko muzovunagurika. Mukenyere ariko muzovunagurika 3 fois, 3. Urumva? Ku murongo w'icumi ngo nimujye inama ariko zizopfa gusa, nimujye ingendo ariko ntizizoshika, kuko Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe nabo, mwaza mvuga ntaganirwa n'Imana. Yego. Hanyuma irasubirira irindi jambo rivuga igituma Imana ifise entere kuri we. Aha muri Yesaya igice 9 ku murongo wa 6. Ntereye ku murongo wa 6 kugira bigire insiguro, ariko ho ni kuva ku murongo w'8. Ngo kuko Imana urabona cyagihe avuze ngo ntazitoza turi bugendana, bagiye igihe bashyikiriza constitution kugira ibyotogwe, akavuga ngo ntazitoza. Abo twari kumwe bose baca bandara nyine ko ngiye kubikimaramara nko ngiye kubivuga bitwenge. Nejo yarabivuze kandi aheruka kubivuga, abivugira Igitega aho bari kwamugira umunsi mukuru, yaheruka kuvuga yuko atazosubira kwitoza.
sa siwe yitoza atozwa n'Imana yamutoye siwe avuga ngo nditoza ni Imana imutanze abatabyemera nibo bagowe abatariko barabitegera urumva ku murongo wa 6 ngo kuko umwana atuvukiye duhawe umwana w'umuhungu n'umuzo wa Yesu Kristo umutware bujoba ku bitugu byiwe azokwitwa igitangaza umujyanama umwana y'ubushobozi data wa twese ahoraho umukama w'amahoro uyo ni Yesu rero murongo w'indwi n'umunani nibyo jambo Imana yaciyama urukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe bibukomeze bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka amaze gushikama mu gihugu hazocibwa imanza zibereye no kugororoka uhereye none ugashyitsa ibihe byose imbere ijambo rya nyuma umwete w'uhoraho n'ingabo uzoshitsa ibyo ni Imana izoshitsa tugiye Persila genda bivuga gusa kuko yambwiye ngo vuga kandi yambwiye ngo ntugutinye umuntu n'umwe urumva muri Luka igice cya 12 umurongo wa 4 n'uwa 5 yambwiye ngo sinzotinye umuntu n'umwe ego abantu ndabubahe kandi ndabubaha cyane abanye ndabose bamenye ko ndabubaha cyane mugabo nta muntu ntinya mu kuvuga icyo Imana yambariye kuko hako yambwiye ngo ntabivuze nzopfa urumva muri Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 17 none hako mba nkajanihobe none ngovuga urumva igice cya 2 umurongo wa 17 yambwiye ngo none rero wewe ngo bahasi ukenyere babwire ibyo nkubarira byose ngo ntuhindishwe agashyitsi nabo kugira ngo none kujye guhindishiriza agashyitsi imbere yabo none ntako nohindishwa agashyitsi n'Imana imbere y'abantu nohindishwa agashyitsi n'abantu Imana ikantabara ego hariho Imana yaciye intera yereka ko abamugwanya bose ibyo biri bya 2015 hamwe bahaguruka kumugwanya yaciye imbwira yuko uzohaguruka wese ngo n'abaganya n'abami bahehe ngo n'abaherezi ngo canke n'abantu bo mu gihugu urumva nta n'umwe azomugwanyiza gutsinda kuri ibyo by'ibiziki ngo bazokugwanya ariko ntibazokunesha kuko nzoba ndi kumwe nawe urokore uje uhoraho mbivuze narabivuze hano rero nguma ndabisubiramwo ntawe uzomugwanya ngo amuneshe kuko agwanirwa n'uhoraho ego reka tuje ku kandi kabazo mu majambo nyine mu majambo mwashikirije mwavuze amajambo ari mu gitabo ca Mika igice ca 6 umurongo sinzi ko muriko muratwumva ndabumva mu majambo mwashikirije kandi mwavuze amajambo ari mu gitabo ca Mika igice ca 6 umurongo w'8 mwavuze muti umuntu wese asabwa kubaha Imana kugira imbabazi no gukora murantunga reka nsubiremo umuntu wese asabwa gukora kubaha Imana kugira imbabazi no gukora ibitunganye mukabandanya muvuga muti uzokora uko Imana yimirije kuzomugirira neza mbega aha umuntu ashobora kubabaza ati mbega kugira ngo Imana ibahe ayo majambo yoba yarababwiye icyo yafatiye ko kugira ngo iyababwire hari ibyo yari kirabona biriko biraba mu gihugu
iraguha ayo majambo byoba ari ibihe? Imana icyo yafatiye ko mu kumbwira ayo majambo nuko Imana bwa mbere hoho yadutoranije kugira nabikubwiye. Hanyuma muri Yesaya 60 umurongo w'9 Imana yarambariye yuko ibyo twaciyemo byose irabizi kandi yarabiretse biratubako kugira ngo dushikire iki gihe cyiza. Iratureka turabicamo ariko ubu igeze kubidukuramo. Havuga ngo ku murongo w'9 ngo n'ababa ku kiyaga banyiteze amato y'itarushishi niyo abitangiye imbere azanye abahungu bawe abakuye kure bazanye ifeza zabo n'inzabibu kubw'izina ryanje jewe Uhoraho Imana yawe uwera w'Abisirayeli uwera w'Abarundi kuko ingiriza kuko nakubahirije. Umurongo w'10 abanyamahanga bazokubaka inzitiro zawe n'abami babo bazogukorera kuko nagukubise. Aha rero kuko nagukubise ndatse ariko ngugiriye imbabazi ndagutunze. Urumva Imana yaraturetse bijya byose twabayemo bibi iratureka turabicamwo ariko ubigeze kutugirira neza. Ariko muvuze dusaba rero tutabaciriyemwo gusezerana imbabazi nk'izo Dawidi yasezeranye muri Yesaya 55. Dawidi w'u Burundi yasezeranye imbabazi n'Imana ku murongo wa 3 ngo mutege amatwi mwumve kuri jewe munyumve niho ubugingo bwanyu buzobaho nanjye nzosezerana namwe isezerano ritazoshira. Nibyo mbabazi Dawidi yasezeraniwe ritazovaho. Raba ndamukanze ngwabe icabona cyo gushingira intahe amahanga. Niho nakubwira ko azobera umugisha amahanga. Ngwabe n'umukuru na segaba w'amahanga. Raba azohamagara ihanga utazi. Kandi niritakuzi bizokwirukirako kubw'Uhoraho Imana yawe no kubw'uwera w'Abarundi kuko azoba aguhaye icubahiro. Imana rero imugiye kumuha icubahiro n'amahanga yose abimenye. Aha rero naciye ndonka ijwi rimbwira ngo aha niho ntsinzi, ngiyo niyo ntsinzi muri iri jambo ijwi intsinzi. Ni ukuvuga rero ko ari ibintu mu musibuzi naho 3:11 Imana iravuga ngo ikintu cyose Imana yashyizeho ni cyiza mu gihe cyacu. Kabiri ibyo twabayemo imbere y'Imana muri kiriya gihe byari byiza. Imbere y'Imana yabiretsa ibibona. Ibyo twita bibi Imana imbere yayibona ko ari byiza kuko nibyo bidukondwiza nuko abantu badashaka kwiga byatubereye ikigwa kugira ngo dushitse ku bihe byiza by'ubu. Ariko naho mwe mubyita yuko ari ibihe byiza ubu hariho abandi babona ko atari ibihe byiza kuko n'ubu hariho amakuru menshi y'abantu batogwa bagandaguwe n'ibihe bya politike turimwo usanga abanywanyi b'imigambwe imwe bamererwa nabi umengo ni bya bindi vya kera nta kintu kirahinduka. Ubutungane buracagwaye ibyo byose umengo turacari muri bya bindi vya kera nta bintu bishasha turabona canke ivyo bintu bishasha bizoza kuza kuva mu 2020.
ndumva bishasha biriho ntibiragwira mugabo biriho no kuri wabyo ko abarundi bitunze babayeho ingene bariko barakora ingene makungu yabavuye ko bakaguma babayeho batwenga bakaguma bafungura bakiyubakira ibi biriko birubakwa abana bakaja kwiga ni byinshi nawe urabibona ntabwo ndavuga dufise umwanya muto mugabo abo nabo bakiroheye abandi mugongo urumva ni babandi batagira ukwizera batabona satani yabahumye amaso batabona igikorwa cy'Imana mu gihugu cyacu abo rero baragowe abo nibo mbarira ntibahindukire basezerane isezerano ry'imbabazi n'Imana hariho ababikora ku bw'amaronko hariho ababikora kubwo kwigwanira nibareke kwigwanira Imana iriko iratugwanira abo rero nibo ndiko ndiyaderesako abo nibo bariko baratuma abantu baboherwa hanze abo nibo bariko baratuma abantu bagira ubwoba ariko Imana ivuga ati nimutekane ndi kumwe namwe ariko kandi abo rero baragowe badahindukiye niyo bibaze bambaze mugabo Imana yampaye igikorwa cyo kubasengera ariko gusenga kuko Imana yampaye aho umunyoye bose uzondabe naho ndi hose naho mwisakoshi haba hariyo Bibiliya hariyo n'idarapo y'u Burundi kuko Imana yarampaye kino gihugu ndagisengera ariko hanyuma izirampa amajambo yayo ndayatange rero Imana izobikora mugabo tukiri ngaha mw'isi ntabyera ngo de ijuru si rya bose abazohagwa bazohagwa abazogirirwa neza bazogirirwa neza nuko bimeze satani ari ngaha n'Imana iri ngaha uwizeye adokira utayizeye nabo n'akazi kiwe ego ariko rero ivyo vyiza Imana igomba kudushikirako dukoranye turi benshi ni benshi bariko barasengera kino gihugu jewe Imana rero yarabiteruye jo birabiyima imbwira ati wewe senga hanyuma ndaguhe n'ivyo uvuga ego aho nyene twashatse kubabaza kuri ivyo bijanye n'ivyiza sinzi ko muri ibyo bijanye n'ibyiza mwavuze ko hari ibyiza biri mu gihugu naho bitaraba byinshi hanyuma umuntu akaca aja mu gitabo c'imigani igice ca 10 umurongo wa 22 muradutunga nta Bibiliya dufise hano twibutse neza baravuga nyene ibijanye n'imigisha ati Imana yiguhaye imigisha ntiyikurikiza amarira canke ibindi bintu bibi iba ari imigisha yonyene gusa umuntu rero agiye kuraba aho naho agacaraba n'ibintu biriko biraba muri iki gihugu kuva mu mwaka wa 2015 gushika uyu munsi nyine cyubahiro umukuru w'igihugu ntayigera asohoka mu Burundi ngo afate indege aje mu mahanga nk'uko abandi bakuru b'ibihugu bagenda ivyo tukaba twumva ibintu biriko biraba mu gihugu by'abantu bicwa muravye ibintu vya politiki biriko biragenda ntimubona yuko umengo samahigwe kuri we namahigwe kuko ikintu cyose n'igihe cyacu urumva turi mu bihe reka twihangane turindire ibyo Imana ntikorera ibintu rimwe umunsi umwe ikintu cyose gifite igihe cyacu niba atari ko aragenda hirya y'ejo azogenda yarazogenda wowe urindire wihangane azogenda kuko Imana imaze kumugirira neza ahubwo ageza kubabera umugisha kujya nababariye kuko ubu Imana ibyo ifise ku mahanga reka ndagusomere muri Yesaya 51 urumva ibyo byose biriko birabashikira 51 kuva ku mirongo wa 21-22 ubu yarimpaye kera urumva kandi nabe n'ababishikirije kandi byarabaye ngo none rero niwumviye bampahazwawe uborewe utanyoye vino urumva uku niko umwami wawe uhoraho agize ari wo Mana yawe iburanira abantu bayo atehe nkunge cya gikombe cyo kudandabagiranya
mu kuboko kwawe niko gakarabo ariko gikombe cy'uburake bwanjye ibi niho uhora habivuga ngo ntituzosubira kukinywa kukundi ngiteretse mu kiganza cy'abaguhahaza cy'abakubarira bati ubikinda tugiceko nawe ugatega mu mugongo hawe nko hasi cyangwa nk'inzira ngo bahahite ibi nabihawe igihe manifestation zari ngaha urumva Imana irambwira ati ibi ndabibakuye ko ndabishyize ku mahanga bagwanye bamaze kuba warabonye imiriro yatse kwa Trump cya gihe afata ubutegetsi urabona imiriro mu Bufaransa basambura bamenagura ibi nibyo jambo nahawe reka tu ndabibakuye ko ubu ndabihaye abahora babahahaza nabo babibemo ego reka tuje amahanga rero turwanya urumva yarakwiye kutureka kuko abyobona ibara nagiye bakubwira ko Imana yantishuriye n'abajya abazungu batavuye muri bijya bya homosexuality umuriro w'Imana uzobaturira kumwe Sodoma na Gomora hasha kandi nibyo batugiza kuko twebwe twabyanse umuriro w'Imana uzobaturira ariko uyu Imana yamutumye ku mahanga ngo azobabera umugisha bikazoshika azobigisha ababizemwo kandi bagoti baratahura burya nta n'umwe Imana yaremeye guhona ego cyane reka tubandanye ko nabona ituma Imana irindiye ko benshi bakizwa ego ndabona ko akanya kariko karatujana reka mu majambo make hari utubazo tundi twari dufise hari akabazo kamwe kajanye n'amajambo mwavuze ariko atashoboye kumvikana neza mwariko muravuga mutuma abamenyesha amakuru ngo bahindure ivyo muriko muravuga mu Kirundi babishire mu zindi ndimi kugira ngo abanyamahanga bari ngaho bashobore kuzoba ivyabona ivyo bumvise ko umukuru w'igihugu ahari ubu ari wazobandanya aba umukuru w'igihugu ariko mwacimukishamo akajambo muvuga muti ngo naho yoba ari generale nde aze musa nuko mugarukiye ngaho mwashatse kuvuga ngo iki mwashatse gusigura iki mu majambo make mwashatse kuvuga icyo Imana yanyeretse uko yanyeretse ko hariho abariko bararwanira barwanira kidya kibanza ibyo rero Imana yarabinyeretse hanyuma narafikirije n'ijambo ry'Imana na ronse mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze ndabona ndabishikiriza mu ntango y'umwaka turi mu nama nshingamateka kuko narasaga ijambo bakarinyima jewe nama mpaguruka n'umuyera akampaguruka nk'ubu asaze n'ibyo bundi byari yampagurukije baranyanyira baranzibira ntawuzirira Imana ibatera barampabaje nabike barabyumviriza ni muri badetandi hajya nakubwiye niko byagenze nahagurutse barampa ijambo babivuga bavuga nti Obama ariko araturwanya ntazotunesha kandi urabona niko byagenze abanyarwanda icyo gihe hariho ingwano hagati yabo mu majambo n'uburundi nti mumubwire ntazotunesha ubu naho nashatse kuvuga niba bariko barakorana ngo babirondere ijambo Imana yampaye muri igitabo Paul yandikiye abanyekorenti igice cya mbere umurongo wa 20 Imana yavuze ko narabivuze sinzi ko babitegereye ushobora kuba warabyumvise kuko ndabivuze byabaza ku ma WhatsApp bikavugwa ku gitabo cya kabiri cy'abikorenti reka ndahagusomere sinzi ko tuza kuronka akanya reka nyarutse cyane kuko ijambo ry'Imana bijya no kubivuga uko riri reka nyarutse ndahagusomere havuga ngo buri by'Imana yasezeranye uko bingana muri we niho egome riri nicyo gituma ari we adutera kuvuga amen Imana ishimwe natwe Imana yarasabye ko yewe ibyo yasezeranye
yaramaze kuvuga egome kuriwe ati nabo nibategura abarundi bagende bavuge amen ampese mu matora tugenda kuvuga amen kuko imana yarahejeje kuvuga egome muri we n'ingo kubwo yadusezeraniye niho egome riri igace dutera kuvuga amen ababijejwe rero batariko barabikora imana yaciye izana ijwi rimaze imvura riva hejuru rikaza mu ruzi ngo dwiri ikintu ndayibaza icyo ginyeretse n'ibiki iki mbwira ati uzorigwanya azodwirira mu ruzi muzirima uvuge n'urwamo ngo dobo reka nagukeneye ryarindije muri Yesaya igice 8:9 ko bazokorana ariko bazovunagurika imana yabivuze twofwa batatu bazokorana ariko bazovunagurika bazoja inama ariko zizokubusha bazoja ingingo ariko zizoshika yego mwari mwavuze iby'abagenerale ko hariho abashaka kuja muri cya kibanza ariko hariho amakuru mbere hariho amakuru mbere yari yavuze yuko abagenerale bose bo barahuye na nyine cyubahiro mukuru w'igihugu nawe nyine yarimwo bari ko bari ico kibazo kijanye n'uzohava amusubirira ariko rero bakaba batashoboye kubirangiza neza ibyo ni byagiye biravugwa ku buhinga ngurukana bumenyi n'ibinyamakuru bimwe hamwe n'abandi bamenyesha amakuru ariko reka tuje ku kindi kibazo umuntu ababaza ati mbega imana hari ico yaraberetse kubijanye n'ubwicanye buriko buraba mu Burundi muri no myaka kuva mu 2015 kubona umukuru w'igihugu ahari ariko ubu bwicanye bukabandanya buba ntibuhagarare kandi muvuga yuko ari we yatoranijwe ntabyo imana yababwiye yaberetse kuri ubwo bwicanye kubona bubandanya buba ariko nawe akaba ari umuntu w'Imana akasa nk'uko umenga arabiretse bikaguma bibandanya bimeze uko hari icyo imana yaraberetse kuri ibyo nibaza yuko ubwicanyi muvuga hariho ubwo cyane cyane abantu bavuga ku munwa bari hanze n'abaje bashika ngaha bagatangara uko muvuga ubwo bwicanyi siko buri ubwicanyi buhari no mu bindi bihugu burahari insekiriti irahari hari ijambo ry'imana imana yampaye yo muri Yesaya 33 umurongo wa 6 havuga ko muri ico gihe igihe ciwe hazoba umutekano Yesaya 33 ngo mu bihe byawe habaho umutekano n'agakiza k'umurengera umutekano mu Burundi urahari tema ubu tugina ruguru tukamanuka ijoro abaduga bakaduga ijoro ibintu bitari byaboneke umutekano urahari n'agakiza karamaze kugwira kubwiwe ariko ahubwo umuntu agiye kuraba mbere ntabacire mu jambo ngo n'ubwenge no kumenya ngo kubaha ubuhoraho n'ubutunzi bwawe uwo yasigaye akiri mu bwicanyi naho rero atinjirira na gute ari gusa ntacyatunze kuko kubaha uhoraho iyo wubaha uhoraho wubahiriza ubuzima bw'abantu naho rero atinjirira na gute arera ari gusa ntacyafise ngo kubaha uhoraho nibwo butunzi bwacu abo rero bazokwamaho n'abapfa bazokwamaho abarandika ntawe uzobabuza mugabo umutekano mu gihugu urahari kuko amahoro imana yatwemereye yarayaduhaye aguma abandanya tuguma dusenga tuguma dukubura imana yarantumye kubasengera tuguma dushingira karindwi satani yabashingiye mu gitabo cya kabiri Victoria yandikiye abanyekorezi igice c'10 ku murongo wa 4 vuga ati dushingura karindwi ego harabashingirwa karindwi na satani tugashingura ibiharire biri mu mitima yabo bibabuza kwegera imana ibyo satani yagomeye tukabigomuruza urega dufise ububasha urumva
atari wowe nyene satani yiziziye ibindi n'ibizigira imana urumva bibagirire neza umuntu akiri mu bwicanyi si uw'imana n'uwa satani kandi satani nibaza ngo ariko aramuha ubutunzi ariko aragira gute ariko kendese azomwica kujana nabwo ubuzima bw'umuntu ni ubw'imana amaraso yamushizemo n'ay'imana yamwishyiriyemo cyari umuntu yamushyizemo yego cyane mupfasoni Persile reka tubashimire mu kanya mwaduhaye turabona ko akanya kaduheranye ariko ibyo twari dufite tubabaza byari byinshi ariko akanya karatujanye reka tubashimire rero ku kanya mwaduhaye hanyuma nitwakura ikindi gihe muze mu twita ndakubwira ikintu gatoya ndakubwira ikintu umwana yanyeretse ko nabyanditse bari bambwiye ngo ndakubwira ibindi mwana yanyeretse yego yaranyeretse Burundi ari bwiza cyane bukayangana ndabubona muri vision mu majambo make cyane kuko dusigaranye iminota itarenga 3 yaranyeretse ishengero mukuru w'igihugu adesengeramwo si rya rindi baheruka kugurura baheruka kubaka ari gashengero ry'Ubutare turabisoma mu gusubira mu byagezwe 12 uhereye ku murongo wa 4 gashika ku 8 Imana irambwira ngo niho abarundi bose bazoza kumviririzwa iby'Imana ibagombaho niho bazoza kumviriza amasezerano y'Imana niho bazoza gutangira imaze ni kuvuga abarepresenta abaserukira imiryango kuko tugiye kwinjira mu bintu by'imiryango iby'ubwoko sefini abaserukira imiryango baza gutora amajambo Imana babarira baza kugiriraho iminsi mikuru batangiraho n'ibimazi by'amashimwe kumwe kw'abanyisirayeli kera ego ya miryango y'abisirayeli hari muri iri jambo Imana yampaye riri mu Yesaya 50 ku byerekeye bari mu kibi uhereye mu murongo w'10 kuri 11 haravuga ngo Imana yaraducaniye umuco ariko ngo abicaniye imico yabo ngo nibayoke ngo mugabo bazojyana mu mubabaro abicaniye rwabo batashaka kuta umuco Imana yaducaniye mu kino gihugu cyacu rero Imana idusaba twotse umuco wayo aba ariwe tubako ego reka tubashimire ikindi yaranyeretse iranyereka ndi mu ishengero yewe sinzi ko wowe uri umwana wa ruguru cyangwa w'Ibujumbura igiti cy'umurinzi Imana inzana ku ishami y'umurinzi riva ku giti kuri ishengero hariya imbere imbwira ngo ndinde ijambo ryanjye ngo ndarishitse ndayibaza nti icyo giti ni ikiki igihe ndinde ijambo ndarishitse biri muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 12 ntayo viziyo impana n'ijambo uko Burundi buzomera nako basha ngo bose bazotwirukira ko baje kudushaka kumugisha ego cyane reka rero tubashimire umupfasoni Mwidogo Persile ku kanya mwaduhaye murakoze cyane namwe n'ukuri ndabashimiye ego se ego natwe turabashimiye kandi ndakubwire iki urabona ari jambo navuze ngo Imana ngo itwagurira imbibe izi rero kubona wa telefone ngo wumvirize ibinakubwiye muri Amerika izi ni zambibe zitanguye kwaguka kugira ijambo ryayo rivugwe narazibiwe mugo nkababwira nti ntawe uzibira Imana yego cyane rero kuri ngumo ibi uzobironkera umugisha w'Imana umurindire wihanganye yego cyane turashimye reka tubashimire kandi ku kanya mwaduhaye ukoze igikorwa cy'Imana
bihererwa umugisha nzoguma ndagusengera ukuri Imana iguhezagire cyane n'abawe bose ni mu byawe ikiganza cy'uhoraho kize kikugumeko. Ego namwe Imana ibahezagire muri byose hamwe n'umuryango wanyu. Reka mbere tubipfurize n'umunsi mwiza eka hamwe na Noeli nziza mu ndwi izokurikira. Twese Imana ibampezagirire cyane. Ego murakoze cyane namwe ibahezagire. Inshuti n'abagenzi mwakurikiye ikiganiro turabashimiye, tuzosubira rero ku wundi munsi muzo muri kumwe nanje Irere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye naho ubutaha.